Antoine Gajove nkaba ndi cega cungo ishirahamwe n'abarundi b'intungane RCP mu Faransa. Ijambo ryashikijwe n'abepiskopi Katolika y'u Burundi twaryumvise kandi turanasoma kubera ryaciye kuhinga mu karumenyi. Bwa mbere iryo jambo ni ijambo rije mu bihe bidasanzwe mu gihe twari dutegura amatora, kandi n'ijambo ryaje rivuga amakenga aboneka asanzwe abantu bose babona, abarundi bose babona, ariko kubera uwo munsi rije mu gihe abarundi benshi usanga bafise ubwoba, akaba rero n'umugabo CNDD-FDD ufise uyu munsi nk'umusanzu ubona amadini, cyo tuma rero ryateye ubwoba bwose umugabo CNDD-FDD n'abawurongoye, eka n'abanywanyi bamwe bamwe, eka n'amashirahamwe mwamwe yuko amashirahamwe yitwa ko yigenga hano atazina muntu yagize cashikiriza cyane cyane acoza atuka abarongoye idini rya Katolika mu Burundi. Rero iryo jambo ni jambo rivuga ibintu bisanzwe bihari, kuko nta muntu bihariye yuko umunsi atari gutoteza abatari mu mugabo CNDD-FDD, nta muntu atovuga yuko umunsi hariho agateka za muntu gahohoterwa, nta muntu atovuga yuko umunsi umuntu yidegembya uko ashatse haba mu mvugo canke mu vyo asanzwe arangura. Twazi ko umunsi kandi bavuze ko hariho impunzi zikiri hanze, ivyo nta muntu umwe yari yabutankunzi ziriho hanze, kandi hariho kandi yuko ubwahumbura ku munsi gwifatira gufata ikibanza cyane cyane kumenga basubiye inzego byo namutabizi. Gusa umunsi byatangaje kubona ko ngo CNDD-FDD tuja hejuru, umenga ni ibintu bavuze bindi bidasanzwe, ariko n'ibintu abarundi bose babona eka n'abanyamahanga. Muri iryo jambo barerekanye amakenga bafise ingene amatora ariko atunganywa n'ingene ashobora kutagenda neza kubera ivyo bavuze kandi anasanzwe babona. Rero umunsi rero ni impanuro batanze, yaba mu CNDD-FDD abantu bashaka kubaka igihugu bari guca bakorera kuri izo mpanuro bahawe, bakaraba itameze neza bakabikosora kugira ngo aya matora bariko bavuga azogenda neza, agende neza gusumba uko bavyiyumviye. Nukwibutsa yuko kuva umugambi ugishika ku butegetsi, ubwa mbere hariho tutovuga imigenderanire isana myiza kubera hariho umunsi wa mbere bahariwe guhura n'abaserukira amadini mu gihugu c'u Burundi bose. Hanyuma uko iminsi yagiye irahera niho vyagiye bihinduka gushikaho iyo mibonano perezida agenda n'abarongoye amadini itasubiye kubibaho. Rero uko hagiye haba amakosa menshi akora ubutegetsi bwa CNDD-FDD, niho hatangiye gutituka imigenderanire hagati y'amadini cyane idini Katolika, kubera kenshi bashikiriza bitagenda neza mu gihugu, mu ntwaro cyane mu bya politike. Uyu munsi rero tuvuga yuko bigeze ahantu birengeye gutahuraho, hageze aho batuka abarongoye amadini bakabwira papa, babona n'imvugo ikarishe, imvugo amajambo umuntu yarezwe adashobora gushikiriza. Turavye nk'ivyo umuhanuzi mukuru mu kwa perezida ajejwe kumenyesha amakuru, ivyavuzwe n'umwe museremu akora muri mw'iperereza, amajambo yifatira mu gahanga cane kandi y'ibiterasoni ateye isoni ku muntu yarezwe. Rero vyerekana ko umunsi rero hariho gutakaranga kamwe amwe mu barongoye umugambi CNDD-FDD, kandi cyane cyane n'utagira ico bubaha, kubera no kwibutsa yuko ishingiro rya Katolika kuva imyaka 60 batigeze barimo bahengeshanya gushikiriza ibiriko biragenda nabi mu gihugu, kandi bashimye genda neza. Murazi yuko amakete ico bita lettre pastorale bamwe bashikiriza kuva haba kuri intwaro ya Repubulika ya mbere, haba n'imbere yaho bashaka. Rero uyu munsi bitangiye nuko uyu munsi umenga baca bavuga bayamuhevuga ati ni ubwa mbere bava mu kiya ntibavuga, kandi bibagiza yuko tubaje bya hafi nko mu mwaka wa 2000 aho haba amasezerano baratishijeho bavuze ico bahamarira abandi ico bakora, aho baye amasezerano yo gusinya bareka ingwano Burundi, kandi bashikije amatangazo kandi bose berekana ingene ubundi bwanaye bumenya neza bivuye ku majambo rihumuriza abarundi. N'ikimenyero yamenye nuko amajambo bashikiriza abarundi benshi abashika ku mutima, cyo gituma umunsi w'Imana abantu benshi bagiye mu mashenga kugira bayumvirize ko bazi ko amajambo aremesha. Rero bigeze aho babate mu gahanga gushikaho naho babishikiriza nyamubwiranda papa, nuvuga yuko uyu munsi
barenze handi batagira ico bubaha ariko ivyo bakora nivyo biratandukanye gose. Rero vyerekana yuko uyu munsi Imana bayigize nk'igikoresho kandi Imana siniko Imana benshi basenga. Ikindi naco nuko uyu munsi uravye kandi bikoreshwa uravye amajambo avugirwa atandukanye gose na Imana turavye bashaka n'icavu bacabereye mu ntara ya Bubanza no kumene ya Mpanda ubona yuko habamwo amajambo asa nk'amajambo aza kenshi atera ubwoba bamwe ahi intege abandi. Rero bivuga yuko uyu munsi rero nibaza yuko bigoye gutandukanya neza umugabo CNDD-FDD niyo Mana yabo biyitirira. Uravye ingene uyu munsi amara mashengesho yaba mu byo bikorana byose benda bakora usanga bavuye canke muri iyo misi abantu bariko baricwa n'abari mu nzego z'umutekano bicwa n'abari mu ntwaro. Bivuga ko uyu munsi rero bigoye kwemera neza yuko iyo ari ya Mana abandi bose basenga. Wavuze yuko amadini menshi yagiye atotezwa, nivyo menshi yatotejwe kandi atotezwa kubera menshi y'amadini atemera ivyo basanzwe bariko barakora kandi cyane cyane uzorabe kenshi amadini atotse amadini twokwita ko ari aya kera ravye katolika ukaraba amadini ya Islam ukaraba Pentecote ukaraba Abadiventiste n'amadini afise uburambe kandi afise abanywanyi benshi ko hamwe bukwama bumuriza inyigisho batanga abakristo babo bashobora kubavako. Cyo tuma kenshi rero baca bagira ubwoba bagatera ubwoba abarongoye amadini maze ko amadini menshi bagiye basambura bashiraho inzego bishakiye bashiraho ababaje imbere abagoboka gusumba abandi. Rero umuntu uvuye ko umunsi kintu bifise ngaruka mbi haba muri kazo cyangwa uyu munsi abantu benshi basigaye bafise ubwoba bakuja gusenya mu idini perezida asengera muzorabe nk'uyu munsi usanga bashingiye muri Eglise di Rocher kubera iki bazi yuko bagiye bazohurirayo n'igihugu canke amatamati mu gihugu hama gashobora kuronka akazi. Cyo tubona uyu munsi bigoye gutandukanya rero iby'intwaro n'iby'Imana. Mu bisanzwe hatandukanya idini hamwe n'iby'intwaro kubera murazi yuko Burundi ni etat laïque nuvuga leta idashingiye ku idini riniri ariko uyu munsi uravye ibikorwa bitandukanye cyane gose aho uyu munsi ari kweteranya iby'Imana n'ibijanye na leta. Rero rubona yuko uyu munsi umuntu cyo hanura nuko hoba gutandukanya bwa mbere ho iby'amadini n'iby'intwaro ariko bitavuga yuko amadini atemera ubutegetsi uyu munsi yoca totezwa kandi mu bisanzwe ubutegetsi bukorera abanyagihugu bose abarundi bose atamavuyemo n'abanyamahanga bari mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu munsi umugabo CNDD-FDD nuko utahura yuko ubutegetsi bukorera abarundi bose bo mice yose ubwoko bwose n'abanyamahanga bose mu gihugu. Rero ya mbere nuko uyu munsi abakristo benshi bashobora guta icizere ku mugabo CNDD-FDD n'ari mu ntwaro. Kirashobora kuba ndashobora kuba ubwoba bwishi ana mazi yuko amazi imyaka myinshi ubwoba bwishi mu Burundi ubwo bashobora kuguma ari bwishi bigatuma n'amatora bategwa zogenda neza akamera nabi. Kirashobora yuko amadini amwe uyu munsi nayo ashobora gufata ingendo atari nziza ingendo ushobora kubona yuko uyu munsi babanwa nabi n'ubutegetsi nabo bamwe bashobora gufata ingingo yuko bagiye kuza baranabi batwara kandi tevye na gatoya. Yindi ngaruka mbi nuko hariho ibikorwa by'iterambere rishe amadini yafashamo ibyo bikorwa amadini yafasha bishobora kudindira maze yuko bafise amashami yo guteza imbere abanyagihugu haba mu by'ubuganga haba mu by'amagara y'abantu haba mu by'iterambere amadini haba mu mashuri hamwe. Rero aho bana bicuka kibi ibyo bikorwa basanze bakora mu misi yose itandukanye bishobora gutuma bidindira bigasubira inyuma hakagira ingaruka mbi ku munyagihugu cyane maze yuko uwo munsi ibikorwa byinshi bikorwa n'iby'inyagihugu ariko abari muri leta amashuri niyabura canke akabura amazi akabura ibyo bafasha amadini barafasha niyo zogirira ingaruka mbi za mbere. Rero nshatse ko umunyagihugu nawe nyene yomenya aho ahagara